Parce que nous savons qu'il nous attend. kubera tuzi yuko yadukunze cyane nicyo gituma natwe Apporter ses dushobora kumuzanira izo ndirimbo nziza cyane. Turanezerewe kuko twaracunguwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, kandi nta muntu n'umwe yoshobora de nous ravir de ses mains. kutwaka Personne n'est capable ibyo mu biganza. Nta n'umwe yoshobora de nous discuter notre position. guharira urufatiro rwacu nk'abana. Nimba abantu babikora ntibabigerageze, Tous les hommes de Dieu de le faire. hamwe n'abantu bose b'Imana baragerageje n'umwami wacu, ariko yari uwo yari we. Bisobanura yuko mu misi Nous yacu sommes rachetés. nimba twaracunguwe, nimba twarabohowe, Nous avons fait l'expérience. nimba twakoze umwimenyerezo n'umwami, nta muntu n'umwe yotuharira yozana ibihari kuri ibyo. Que des hommes disent beaucoup de choses. Abantu ntibavuga ibintu byinshi, Les jugements sont imanza différents. On peut les séparer. ziratandukanye. Abantu barashobora kuzivuga nyinshi, ariko ntidukeneye kubikora. Twe tugomba gukorera Imana yonyine. Murabizi, umwe wese Et manifester est ouvert devant Dieu. aba yuguruye imbere y'Imana y'ububasha. Natwe ubu Rien n'est caché devant lui. turuguruye, nta na kimwe kinyegeje imbere. Kera igihe umwami wacu yagendaga hano ku isi, nk'akarorero turashobora kubisoma kumbure Matthieu chapitre 12, muri Matayo verset 31. 12 guhera ku murongo wa 31. C'est pourquoi je vous dis, Nico gituma mbabwiye yuko icyaha cyose et tout blasphème sera n'ukurogota bizoharigwa n'abantu, ariko uzorogota kuri mwemu ntazobiharigwa. quiconque parlera contre le Fils Umuntu wese azovuga nabi sera pardonné. umwana w'umuntu azobiharigwa, ariko uzovuga nabi mpemu yera Pardonné ni dans ntazobiharigwa, haba muri muri kino kinjana canke mu kizoza. ou dites que l'arbre est bon, Nimba muvuga igiti ko ari ciza ou dites n'ibyo camye ko ari byiza, canke muvuge igiti ko ari kibi n'ibyo camye ko ari bibi, kuko igiti kimenyekanira ku byo camye. Mwabana b'inzoka mwe, mushobora mute kuvuga ibyiza muri babi? car c'est de l'abondance du cœur. Ibibogaboga mu mutima nibyo akanwa kavuga. L'homme bon Umunyanyeso nziza akura ibyiza mu itunga ryiwe ryiza, umunyangeso mbi akura ibibi mu itunga ryiwe ribi. trésor. C'est vrai, c'est la vérité. Je vous le dis, Kandi ndababwira yuko ijambo ryose les hommes risunitswe n'impwemu, abantu bavuga bazoribazwa ku munsi w'amateka. car par tes paroles Amajambo yawe niyo azotuma utsinda, canke amajambo yawe niyo azotuma utsindwa. condamné. Je sais pas, mais pour nous, Sinabizi, ariko kuri twebwe nk'abizeye aya majambo sont précieuses ni ay'igiciro, arahambaye et précieuses. kandi ni ay'agaciro, arera. Que nous ne pouvons rien faire d'autre Nta kindi kintu twokora que demander à Dieu. kiretse gusaba Imana itugirira ubuntu bwayo. Et notre Seigneur, autrefois, Umwami wacu kera yarazi imitima, yarazi ibyari mu mutima wose. il pouvait leur dire, Yashobora kubabwira ati, mwebwe mwabana b'inzoka mwe, comment pourriez-vous dire de bonnes choses ni gute mwovuga ibintu byiza vous l'êtes? kandi muri babi? Niko bikimeze n'uno munsi. Ceux qui prétendent être croyants, des gens qui prétendent, Abibwira ngo nabizera ils peuvent être comme ça, barashobora se montrer kwiyerekana ko ari abantu beza, abantu bagwa neza n'ibindi, ariko et attrister le prochain, tuer le prochain. barashobora kugenda bakavuga nabi mugenzi wabo bakamwica. Niko byari bimeze kera, niko bikimeze n'uno munsi. Ils sont croyants, Bakibwira ngo nabizera, mais ils sont méchants. ariko n'abantu Et babi. de leur parole, de leur bouche, No mu kanwa la merde kabo dans leur cœur. hagaragara umururazi uri mu mitima yabo.
Ils croient, mais ils croient quoi? baravuga ngo barizeye, bizeye iki? Bizeye ibyo bagomba. On croit la parole de Ariko Dieu. niba wizeye ijambo ry'Imana, rero turatumenya yuko Imana itarahinduka. Muri Maraki haranditswe mu gice cya 3 umurongo wa 6 ngo duhoraho Dieu ne change pas. simpinduka, Vous, enfants de, et vous, namwe bana ba Yakobo consumez. ntimwigeze mureka kuba abana ba Yakobo. Je crois que Ndizera yuko rien faire d'autre atakindi kintu twokora kiretse kwizera ijambo ry'Imana, parole vide. tukizera ijambo ry'Imana atari amajambo agaragara. Hano haranditswe Car les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils kuko ont proférée. ijambo ryose, kandi ndababwire yuko ijambo ryose risunitswe n'imuhemu abantu bavuga bazoribazwa. Umwami yafashe icyitegererezo avuga yerekeze igiti cyiza ko gitanga ibyamwa byiza. Umuntu mwiza niyo vuga muri mugenzi we, niyo mubeshera, niyo murementaniza, niyo mukomeretsa, niyo umuntu mubi. Ikintu gusa akora kandi ibyo avuga iby'Imana yakoze mu buzima bwiwe, abandi bashobora kubibona. Ariko nimba hari ibindi biserutse, Et de l'abondance du cœur, la bouche parle. ibibogaboga mu mutima nibyo umunwa ugaragaza. Chacun est. Umunwa werekana ibyo umwe wese ari. Bakundwa, turagomba kuba muri ba bandi mu kanwa kabo havamwo ibintu gusa biri mu kugomba kw'Imana, Ce qui plaît à Dieu. ibihimbara Imana. Ibyo nibyo bikenewe, nta kindi kintu na kimwe, kuko ibisigaye byose De l'autre côté, biza bivuye ku rundi ruhande. Uburake, kubesha, ububi, kuvuga nabi umuntu, ibyo ntibiva ku Mana, biva kuri wa mubi. comme ils l'ont fait aujourd'hui aussi. Kumbure Ils écoutaient la parole. kera barumva ijambo mu buryo mwami, ariko ntaco byari bibamariye, ntaco byotumarira. Hano twosaza twumva ijambo, kiretse gusa Imana itugiriye ubuntu kugira ngo tureke umwami ahindura ubuzima bwacu ku bw'ubuntu bw'Imana. Kiretse ibyo tuzoja mahonero. Twoshobora kuba twarumvise ijambo isaha yose, igihe cyose haba hari igikorane, ariko tudahinduye ubuzima bwacu, A été en vain. byose byo bari ubusa. Notre marche, tout ce que nous avons fait était en vain. À demander au Seigneur vraiment de nous transformer. Tusabe umwami aduhindure n'umutima wacu wose, atugirire ubuntu. Kiretse uko Nous ne pourrons pas nous en échapper. ntitwoshobora gucika. Bakundwa, bene data n'abashiki bacu, Imana yacu yo kwizigirwa, Bon Saint-Esprit. muhemu we wera mwiza, Imana iturongore na muhemu wayo kuno muhingamo. Turabona ko twahise mu minsi ya nyuma, Et Dieu, d'une manière si merveilleuse, kandi Imana mu buryo bwiza cyane yihishuriye ubwoko bwayo, yaratuvugishije et parle encore. kandi iracavugana natwe, iragomba kudutegura kuri wa munsi azogaruka, kugira ngo ahazoba ariho tuzoba turi. Kuno muhingamo rero reka tumuhe ibyubahiro no gusenga. Turagomba guhaguruka dusenge. Nous te remercions de tout notre cœur. Mana yizigiwe, turagushimiye n'umutima wacu wose, no kuri ino saha Et pour les heures no mu masaha tuguhejeje kurengana. Turagushimiye kubw'imigisha que nous pouvions recevoir. iyo dushobora kwakira duhawe n'ijambo ryawe. Wamaze kuvugana natwe mu buryo bukomeye. Tu te soucies de ton peuple. Uritwararika ubwoko bwawe nk'uko wabikora kera mu gihe cy'intumwa n'abahanuzi. Uduhe muri ino minsi yacu, Tu es en souci pour ton peuple. uracitwararika ubwoko bwawe, uragomba kubutegura, uragomba ko ubwoko bwawe bwitegura, bube bwiteguwe kubwo kuzoseruka kwawe kwegereje, kubwo kugaruka kwawe. Waduhishuriye amabanga nk'abana bawe. Nta kindi kintu twokora kiretse guhesha icyubahiro izina ryawe, kugushima, kuko uri Imana yacu. Et à toi seul appartient la louange, la Amashimwe no gusengwa n'ibibi byawe no kuno muhingamo, dans le nom de mu Jésus. izina rya Yesu. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Turicara. Nous te remercions, Seigneur. Turashimira umwami ku bwa kino gikorane. Ce que j'avais Ibyo nari mfise nagomba kuvuga kwino muhingamo ndamaze kubikora, et nous sommes malgré tout ariko nubwo biri uko turashima cyane ko dushobora kuba turi hamwe pour
nous réjouir de la kugira ngo parole de Dieu. turyoherwe kuba dufatanije n'Imana kandi dufatanije bamwe n'abandi. Rero ntimushavure kuko Encore lire plusieurs écritures. turaza gusoma ibindi byanditswe byera byinshi. Dieu par sa parole Ndizera yuko Imana hamwe n'ijambo ryayo nous parler, igomba kutubwisha, va nous parler, iraza kutubwira. si nous l'attendons. Nimba turindiriye mu kwizera turaza kwakira. De lire 1 Corinthiens 13 maintenant. Gusoma w'Ikorinto ba mbere 13 uno munsi rero nuko twaririmbye ijya ndirimbo mu kanya. Que ce cantique a été chanté, ça nous Ijya ndirimbo yaririmbwe, reka dusome ab'Ikorinto ba mbere 13 ni ikigabane kivuga iby'urukundo rw'Imana, atari urukundo ubwo twe twoshobora kuzana ubwacu, ariko urukundo ubwo Imana iduha. dans 1 Corinthiens Mu Ikorinto ba mbere 13 il est écrit haranditswe au premier verset. ku murongo wa mbere, Quand je parlerai les langues des hommes naho nuvuga indimi z'abantu et des anges, si je n'ai pas n'iz'abamarayika, un airain, ariko ntagira urukundo noba ncitse umuringa uvuga canke icuma kivuzwa et quand kigasamba. j'aurai le don de prophétie, Kandi naho nugira ingabire yo kuvugishwa n'Imana, tous les mystères, nkamenya amabanga yose toute la connaissance, n'ubwenge bwose, quand j'aurai même kandi naho nugira ukwizera kose ngashobora gukuraho imisozi, ariko ntagira urukundo je ne suis rien. noba ndubusa. Et quand je distribuerai de Kandi naho notanga ivyanje byose mes biens, ngo ngaburire aboro, quand je livrerai kandi naho notanga umubiri wanje ngo ugurigwe, ariko ntagira urukundo ntaco byomarira. ces paroles Aya majambo sont aussi vraies ni ay'ukuri que les autres. nk'ayandi yose yanditswe mu byanditswe byera. Et l'amour Urukundo duquel il s'agit ici, ubwo ruvugwa hano, laissez-moi vous le dire, reka ndabibwire, si urukundo bw'umuntu, mais ariko un amour divin urukundo rw'Imana tel que sur la croix à nk'uko ku Golgotha, musaraba i Golgota il a été révélé. kwahishuwe. Dieu a Imana tant aimé le monde, yakunze isi, et seulement kandi gusa celui umuntu qui a été, qui a reconnu cet amour, wamenye ubwo rukundo agahamagarirwa gusohoka ku bw'ivyo, celui-là uwo qui aura le même amour niwe divin, azogira urwo rukundo nyene rw'Imana mu mutima wiwe rwazanywe na mpwemu yera. et ça c'est l'amour Kandi ubwo n'urukundo qui n'est pas dépendant des circonstances, rutavana n'ibihe, de la météo, rutavana n'ibihe byiza by'ikirere, n'a jamais commencé et qui ne cessera jamais. ibintu Et c'est de ça que la Bible rend témoignage. bitigeze bitangura kandi bitazohera, ni urukundo rw'Imana. Et c'est tout le reste, Ibisigaye nimba ibisigaye byose bizoba byaheze, ubwo rukundo rw'Imana ruzogumaho ibihe bidashira. et heureux les hommes Kandi harahiriwe abantu reçus. abakira urwo Ils rukundo. l'ont vraiment, Mu by'ukuri abakira urwo rukundo murazi, selon Galates chapitre 5, bihuye na Bigalatiya 5, l'amour urukundo des 9 fruits nizo mpano, umwe mu mpano 9 les donner, mu byama bya mpwemu. Impano umuntu arashobora recevoir un fruit impano woyitanga, ariko icamwa kirakura. Imbere y'uko gikura, avant qu'ils puissent croire qu'il faut que imbere y'uko gikura birakwiye yuko haba hari icyabibwe. Igiti kirabibwa cyabibwe hafi y'umugezi, kitanga ibyamwa ku gihe cyacu. Nicyo gituma bihambaye yuko atari gusa twaba bizera, que nous ayons cru yuko twaba twarizeye, ariko dushobore à la disposition de Dieu, kwishyira kuba inyego y'Imana mu by'ukuri, kugira ngo ihishure ijambo ryayo, connaître cette mystère. idushishure amabanga yayo. Kandi
et que l'amour soit placé au-dessus de tout. urukundo rushigwe hejuru ya byose. À cet amour divin, umuntu afise urwo rukundo rw'Imana avoir la plus grande arashobora kuronka ubumenyi il bwinshi, ne jugera jamais aussi ariko ntazobicira urubanza neza nk'uko yabikora afise urukundo. Et maintenant cet amour-là, urwo rukundo rero c'est plus important que l'amour. ntiyoshobora kurusobanura neza. hano urukundo ruranditswe kuko urashobora kwiha ibintu byinshi wiyumvira ku rukundo ntacyo bizokumarira. aha rero urukundo ruravuzwe neza, biravuzwe by'urukundo. urukundo rurihangana, rwuzuye ubugwaneza. urukundo ntigwishimagiza, ntigwikakisha. Ne s'en fait point d'orgueil, urukundo ntigwiterera hejuru, prend égard aux autres, il ne cherche point son ntirunezererwa ukugabitanya kw'abandi, ariko amer, runezererwa ukuri. ne soupçonne point le mal, rurenza ko muri byose, rwizera byose, rwizigira byose, rwihanganira byose. il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit, umurongo wa gatanu, il excuse tout, ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ibyago. il espère tout, il urukundo rwihanganira byose. ubu rero twisuzume ko twarose runo rukundo rwazanywe na mpwemu yera. ndabinginze umwe ntasuzume uwundi, ariko nk'uko byanditswe mu Bikorinto ba mbere igice cya 11 que chacun ngo umwe wese yisuzume ubwiwe. Et si kandi donc nous regardons dans cette parole nimba turabye muri rino jambo comme dans un miroir divin, nk'ikirore c'Imana, aho rero duca tubona yuko nous sommes devenus comme et que nous sommes comme ça. mbega uko niko turi, Les choses dans notre vie mbega ibintu mu buzima bwacu bimeze gutya nyene, et que ces choses sont révélées dans notre vie. mbega ibintu byahishwe mu buzima bwacu. L'amour est patient. urukundo rurihangana, rwuzuye ubugwaneza. urukundo ntirugira igona, ntirugira ishari. Et le béni, Imana ihezagiye umuntu ikamukoresha. mbega tugize ishari bica bimera gute muri twebwe? umuntu wese ari mu mubiri w'umwami libre de jalousie. aba yarabohowe ku ishari. Toutes ces choses ibyo bintu byose mu by'ukuri baptisées dans le corps du Seigneur. aba yabatijwe mu mubiri w'umwami na mpwemu yera. kandi nimba muri ino minsi Nous avons parlé du Seigneur et de l'Église. twavuze ishengero n'umwami, Et si nous nous représentons nimba uno munsi twiyereka dans notre cœur, twishyira imbere y'amaso yacu no mu mutima wacu ibyanditswe muri Korinto ba mbere 12 umurongo wa 12 na 13, car comme le corps est 1 Corinthiens 12 verset 12. umurongo wa 12 nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, Membres du corps, kandi ingingo z'umubiri zose n'aho ari nyinshi ari umubiri umwe, corps niko na Kristo est-il ari. de Christ. niko na Kristo ari. Car nous avons kuko muri mwemu umwe twese ariho twabatijwe ngo tube umubiri umwe, naho boba ari Abayuda soit grec cyangwa Abagiriki, naho boba Abagurano et nous avons cyangwa abidegembya, kandi twese twanyweshejwe mwemu umwe. amen. ici hano l'apôtre intumwa ne parle pas d'une église, ntirikivuga ishengero iryo ari ryo ryose, ariko ivuga ishengero ry'Imana. à Dieu. ishengero inyegu y'umwami, ishengero ari ry'umwami. twese ndizera yuko dufise inyota imwe, niyo kuba mu iryo shengero ry'abana b'imfura. Abaheburayo 12:22. mu iryo shengero iryo bivuye ku Mana ryatsindanishirijwe, ryabohowe, ryejejwe, ryatsindanishirijwe, ryarahejwe n'Imana. Nous sommes encore en chemin. nubwo tukiri mu nzira tugena hariya nivyo, ariko turafise intumbero imbere y'amaso yacu. turazi yuko hamwe n'ubufasha bw'Imana tuzoshikira kwiyo ntumbero. Le corps du Seigneur umubiri w'umwami est constitué de plusieurs ugizwe n'ingingo nyinshi. hano kandi haravuzwe ku murongo wa 20. Maintenant donc il y a ubu rero hari ingingo nyinshi et un seul ariko corps. hakaba umubiri umwe, ariko hari umubiri umwe. ijisho ntiryovuga
ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin. ikirenge covuga kiti Je n'ai pas. ko ntari ikiganza sindi uwo ku mubiri canke ijisho ngo sindabakeneye. Nous observons nous-mêmes. nitwisuzuma twebwe ubwacu ubuzima bwacu bwo kwizera imyimenyerezo yacu n'Imana hamwe n'umwe n'uwundi, Alors, aho rero devant cette grande question, tuca tuba imbere ya kino kibazo ngo nous mbega avons résisté face à l'épreuve. twoba twarahagaze imbere y'ikigeragezo, mbega twoba Est-ce que nous avons veillé à ce que tout soit Mbega, conservé ensemble, twoba la tête, le pied, twararajwe ishinga nuko ingingo zose ziguma ziri ku mubiri, ijisho canke twaratabaguranye canke si le corps du Seigneur ne Dieu. d'importance pour nous, de twaratabaguranye nk'uko umubiri w'umwami uramwa cakubiri, umwe wese akaba ari ku ruhande rwiwe, tukaba twarasohotse, umwe yagiye kugira akagwi kiwe, ngaho tukaba twibaza ngo turiko turashikira intumbero. Ndagomba kubabwira nta n'umwe azoshikira intumbero kuko avyigeneye, twese turi kumwe, kandi ibintu byose biza kuri twebwe tugomba kubyihanganira, tukabyihanganira tugashikama, tukaguma dushikamye imbere y'ibigeragezo. Dutegerezwa gusangira umwe n'uwundi umunezero n'umubabaro, ntitukore nk'uko kera byagugu by'abantu byabikoze igihe umwami yagomba gutangwa, maze ikigeragezo gikomeye cyari cyashitse ku gasongero, maze igihe yahishura ijambo byari nk'inkota mu mitima yabo, benshi baciye bamuvako baragenda. Yavuze ati nimutajya umubiri w'umwana w'umuntu ngo munywe amaraso yiwe, kuri bo cyari gitsitaza ngo ni gute yoduha inyama ziwe ngo tuzirye n'amaraso ye ngo tuyanywe. Bakurikira umwami, bari bakize indwara, bari barose imigisha, bari bakize indwara, ata muntu n'umwe aratahura ico Imana yari igomba gukorana nabo. Ariko bakundwa, dutegerezwa muri no misi gutahura ico Imana igomba gukorana natwe. Dutegerezwa kuguma dufatanye tugize ubumwe naho wozi kimeze gute. Dutegerezwa gukurikira umwami uko bimeze kose kandi dushigikirane, kuko dukeneraniye nk'uko twabisomye. Ikiganza nticovuga ngo sinkeneye ibindi bihimba by'umubiri. Mbega umubiri ni iki utagira ibirenge, utagira ibiganza, utagira amaso, utagira umutwe? Ninde azi iki canke kiriya? Dutegerezwa gucunga ngo tugume mu bumwe, dufashanye kandi duhe amahirwe Imana ishobore gukoresha ingingo zitandukanye mu mubiri wa Yesu Kristo, bivanye n'umuhamagaro w'Imana n'ububasha n'ubukene, kugira ngo bashobore gukora urugingo rwose rukora igikorwa cago. Ariko twavuze yuko ejo na cane cane twavuze kuri kino cigwa kuvyerekeye n'umwami yari yatanguje igikorwa, yari yatanguje ishengero, yaravuze ati amarembo y'ikuzimu ntazorinyiganyiza. Amen. Naho ikuzimu ho haguruka hose, izoreka isi itekane, kuko umugwanizi amaze kugira isi yose mu biganza vyiwe. Ariko ubwo bubasha bwose bw'ikuzimu buzokwita ku bwoko bw'Imana. Ariko umwami wacu yaradusengeye kugira ngo ukwizera kwacu ntigunyiganyike, ntiguhagarare, ariko dushobore gushikama turwane, na cane cane uno munsi igihe kigufi cyane imbere y'intumbero. Nimba abantu nyuma y'imyaka 10, 20, 30 bakurikiye umwami, ibyo ntacyo byobafasha badashishikaye ngo gushika ku mpera, badashikamye gushika ku mpera, maze kugira ngo ku mpera bazokoroha igitsibo. Amen.
umuntu ashishikara gushika ku mpera uwo niwe azokwambika igitsibo. Bakundwa, nimba tuvuga urukundo rw'Imana, aho rero dutegezwa ubwacu kumenya yuko natwe ubwacu turi abakundwa, twaratoranijwe, kandi yuko iwacu kumwe natwe muri twebwe hagomba kubamwo urwo rukundo nyene rw'Imana, atakurobanura ku gitoni. Ntitukunde udukunda gusa. Urwo rukundo hano ruravuzwe guhera ku murongo wa 4, rurihangana, rugira neza, urukundo ntirugira ishari, urukundo ntigwihayagiza, ntigwihimbaza, ntigukora ibiteye isoni, ntirurondera ibyago, ntigwiciraho, ntigwiyumvira ikibi ku bantu, ntirunezererwa. Mbega ni kangahe abantu biyumvirana ngo urukundo ntirurihisha ibibi, umwe wese ararihisha iki na kiriya. None ninde azoca arondera, ninde aza kurondera fagitire, ninde agomba kuriha, ninde tugomba gukorana nande? Hano turabwiwe ngo urukundo ntigwikakisha, ntirugira umururazi, ntigwiyumvira ikibi, ntirurihisha ikibi, ntiruharura ikintu kibi ku wundi, ntiruvuga ngo aha rero ibi utegezwa kubiriha byanka byakunze, ibi utegezwa kubiriha. Ku musaraba igorogota, ibyo byaramaze, ibyo byose ibyo tugomba kurihisha umwe n'uwundi, kurihwa kuri wewe no kuri jewe rimwe burundu. Amen. Uhereye ku ntango gushika ku mpera, byose ibyo byose byararihishijwe umwami wacu, umucunguzi wacu. Neza neza ni igikorwa cyari gihambaye. Ibyete byaturega byarafuswe, yatse abanyabubasha, abatetereza ahibonekeza ku bw'umusaraba. Kubera iki twagomba gusubira gutwazwa ituntu n'izo nkomezi z'umwiza, tugashavura, maze tukagomba kurihisha mwene data, kumbure mbere tukamurihisha ibyo kumutsindanishiza. Oya, umuntu by'ukuri yarose urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana ntirushavura cyane, kandi ntiruhisha ikibi, ntigwiyumvira ikibi ku wundi, ntirunezererwa ikibi, ariko runezererwa ukuri. Urukundo rutwikira byose, si uguharira rwose, si uguharira byose. Oya, nta muntu rumaramaza, rutwikira ibintu byose, ruharira byose, rwihanganira byose, rukizera byose. ubwo nirwo rukundo rw'Imana. Twebwe nk'abantu turagerageza tugahengama, tukagomba kurega, tukagomba gutetereza. Inde iwacu oya, by'ukuri iyo tugomba gukora tugagomba gutetereza abandi, aho rero ntituratahura umugambi w'Imana, ntituraba n'igihimba cy'uwo mugambi w'Imana, kuko igihe cyose tugomba yuko turega ibibi by'abandi, tubishyira ahabona. Abandi iminsi yose nibo dufise imbere y'amaso. Oya, urukundo rwizera byose, rugatwikira byose, ntirushavura, urukundo ntirushira. Tumaze kumva ibyanditswe byinshi, birakwiye ko ruba urukundo ruzanywe na Mwemu. Hano biranditswe muri Kolosayi igice cya mbere guhera ku murongo w'8. Kandi niwe yatumenyesheje urukundo rwanyu muhabwa na Mwemu. Ni urukundo ruzanwa na Mwemu.
en être animé ni urukundo ruzanwa na mpemu ku murongo wa 13 et nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé. Voilà. yadukijije ububasha bw'umwiza atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Ibi ni ukuri kwa Bibiliya tudashobora gukuraho. Ikibazo ni iki? Mbega uko byanditswe mu byanditswe byera kandi ni iby'ukuri mu buzima bwacu nk'ikigaragara cy'Imana icazana. Nimba tutaragira urwo rukundo rwa mpemu, ntiturabohoka ku bushobozi bw'umwiza. Nimba byanditswe muri Bibiliya gusa ntibihagije, ariko nimba byagaragaye mu buzima bwacu nk'uko byanditswe, aha rero turashobora kubinezererwa. Hano nk'akaro mu Bikorinto ba kabiri 13 umurongo Abikorinto ba kabiri 13 umurongo wa 11. Laissez-vous guider en allemand. Reprendre, accepter les reprimandes, la correction. Ibisigaye bene data muganuke mutungane rwose, mwemere guhanurwa, muhuze imitima, mubane amahoro, niho Imana nyene urukundo n'amahoro izobana nawe. Uno munsi umwe agomba guhanura uwundi, ariko nta muntu n'umwe yihanganira iyo bamuhanuye. Umwe aragomba guhanura uwundi, ariko mu Baroma 12 umurongo w'8 haravuga ngo uhanura abandi nawe yemere guhanurwa. Si ugomba kubikora oya. Umuntu uwo Imana igomba gukoresha ngo akore ibyo byo guhanura, uwo Imana igomba gukoresha ngo ahanure mu buryo bubereye kugira ngo Imana izane ikintu ciza, ariko atari ibintu byo kunanirwa. Bakundwa, by'ukuri turacari kure y'ibyo byose, turacari kure yo kuba ishengero rya Bibiliya ry'Imana nzima. Sifise isoni yo kubyatura, yo kubyemera. Turacavuga kuri ibyo ngo kuri ibyo turongera ko ibi turabyemera n'umutima wacu wose, kuko turazi yuko nitwamenye intege nke zacu, aho rero Imana izoshobora kudufasha. Ariko nitwavuga tuti jewe ndatunze, ndazi byose, ntaco nkeneye, ndazi byose, mfise byose, Umwami azoca ashobora kuca tubwira ati ko utazi yuko uri umukene, uhumye, uri impumyi, nicyo gituma uvuga ibyo. Ati ndakugira inama. Murabona, iminsi yose n'umutima wacu turagomba yuko ukuri kuba ukw'Imana. Aho rero ibintu bizogenda neza. Mu Bikorinto ba kabiri igice cya 3 uhereye ku murongo wa 6 haranditswe niyo yadushoboje kuba abakozi b'isezerano risha. Yamara si abakozi b'ibyandikishijwe inyuguti, ariko n'ab'impemu, kuko ibyandikishijwe inyuguti byicisha, ariko impemu ihesha ubugingo. Amen. Dusomye umurongo imbere kuko twashobora kubikora, kubwo ino mvugo ya hano ngo nuko suko dushobora ubwacu kwiyumvira ikintu cyose ntari twebwe candurutseko, ariko dushobozwa n'Imana. Amen, amen, amen. Alleluia. Mbega ibi si ntahe nziza cyane! Umuntu ahambaye w'Imana aha ibyubahiro byose Umwami. Kangahe twabivuze dushimika igihe yari yicaye ku birenge bya Gamaliyeli, yari afise inyigisho nyinshi cyane yari yarakiriye kuri Gamaliyeli. Ariko uko umuntu yiga cyane niko umutima wiwe uba ugaragara. Ariko guhura na rimwe gusa n'Umwami Yesu rimwe, we yaciye afata inyigisho acamuha uguhishurirwa ku bw'ubuntu bw'Imana. Iyi niyo ntahe yuko
du Seigneur lui-même. Et umwami ubwiwe d'une manière particulière. pawulo mu buryo budasanzwe C'est de manière qui nous a été transmise. niyo ntahe twahawe yesu kirisito umwami wacu yabwiye petero ngo si inyama n'amaraso byaguhishuriye ibyo ariko ni data Est aussi ari mu ijuru la révélation divine. uguhishurirwa n'imana nico kintu gikomeye inyuguti n'umugwanizi yarazikoresheje igihe yaza kuri yesu kirisito umwami wacu akavuga Matthieu 4, verset 6. muri matayo 4:6 aravuga Jette-toi en bas, car ati ntiwiterere hasi kuko handitswe ngo azoha amategeko abamarayika bazogutwara ku biganza kugira ngo ikirenge cyawe ntigitsitare ariko ntibihagije gukoresha inyuguti zo mu ijambo dutegerezwa kuba dufise ububasha bw'imana kugira ngo utilise les Écritures. dukoreshe ibyanditswe byera ibyanditswe byera Ce que Dieu ne t'a pas biravuga ngo ibyo imana itakubwiye gukora fait, ça. ibyo bihagarike Et si Dieu nous insère imana nimba yadushize mu mubiri kubwo ibango yari izi yuko 5 ministères, hariho amabango 5 nous n'avons pas été nimba insérés par Dieu. tutashizwe n'imana ubwayo twe nitwe tuba twishizemo nitwe tuba twihaye akazi aho rero tuzoca tugira umugambi wacu Programme de l'Église, n'umugambi w'ishengero uwo tuba turimo ariko nimba ari imana yadushize mu gikorwa aho rero tuzoca le chemin, duca inzira dutangaza uburenganzira l'Esprit viendra. mpema zoza azoha ubuzima ijambo ntibizoba inyuguti ariko bose rero bazoba bigishijwe n'imana amen bazohabwa ubuzima ku bwa mpemu w'imana si umwe zo kwigisha uwundi nk'uko umwami wacu mu butumwa bwiza yabivuze ubwiwe ngo bose bazoba abigishijwe n'imana amen ku bwanje ni ikintu cy'agaciro Pas un frère atari mwene data azokwigisha abandi reka ndabasomera ibyo ubutumwa bwiza bwa yohana chapitre 5. igice cya gatanu igice cya gatandatu 45 Il est écrit dans les prophètes, haranditswe ils seront tous enseignés de Dieu. handitswe mu bahanuzi ko umwe wese azokwigishwa n'imana uwo wese yigishijwe akaronka iyo nyigisho azoza kuri jewe Tous seront enseignés de Dieu. bose bazoba abigishijwe n'imana ni gute imana itwigisha mbega ni mu iseminari Où est son école? iseminari yiwe iri hehe ishuri ryayo riri hehe yigishiriza Où est son siège d'enseignant? mbega intebe yiwe yo kwibwigisha iri hehe benshi baricaye mu ntebe ya mose mu ntebe y'abahanuzi ariko Il y a des hommes qui sont ni hehe hari abantu bicaye ku birenge by'umwami yesu baciye bugufi bunamye bakicara hajya kugira ngo bumve amajambo ahezagiye sa bouche. yo mu kanwa kiwe Et de lui, il est dit, kuri we haravugwa personne, ngo nta muntu n'umwe jamais un homme a parlé comme cet homme. nta muntu n'umwe yigeze avuga nk'uwo mugabo inyigisho yiwe yari mu bubasha Il bw'imana était accompagné. kandi yaherekezwa n'ubwo bubasha atari uko ryari ijwi rinini La puissance ariko ubushobozi bwo kurongorwa n'imana n'ubushobozi bw'iri kugaragara kw'imana no guhishurirwa nibyo byakoze ku bantu que ces docteurs-là, ibyo bajya abadogiteri on va dire en français, nabo hajya bari bagaragara ibyo bashobora kwigisha n'a pu produire. nta kintu na kimwe cyigeze gifasha umuntu uwo ari we wese Mais ce que notre Seigneur a ariko ibyo umwami wacu yavuze dit encore aujourd'hui, n'uno munsi ibyo avuga ntibigaragara c'est plein. C'est biruzuye nicyo gituma croyons twizera à un plein évangile. ubutumwa bwiza bwuzuye S'il y a quelqu'un qui a quelque chose qui nimba hariho ikintu cyoba kibuze mu butumwa bwiza ntibuba bwuzuye s'il n'est plus plein, butuzuye rero nimba hari ikintu kitarimo si ubutumwa bwuzuye nta kintu na kimwe kigomba kubamo gushika ku isezerano rya nyuma iryo twahawe uno munsi ariko muri ibyo bintu nyene écoutez, mu ngorane zacu Frère Branham aho mwene data Branham a de nouveau encore à 100% raison. kundi kurusha yavuze ibintu by'ukuri hano rero havuga ubutumwa nanjye nagomba gusubira kubivuga kugira ngo Beaucoup de choses ntange umuco
ibintu byinshi byarakwiragijwe bijanye na mwene data Branham, ibintu bitavuye kuri we ubwiwe, ibintu bitigeze biva mu kanwa kiwe. Aho rero Imana mu gihe cyose dushoboze tugirire ubuntu kugira ngo tugire itandukanirizo ry'ibyo bintu byose. Turazi yuko yavuga mu buryo bufoboye ngo abantu ntibarigira bahindura, bagumye babandi, barashima Imana ku bintu yakoze kera, bakarindira ibyo Imana izokora bikazoza, ariko baca iruhande y'ibyo Imana ibiriko irakora mu gihe cyabo. Aho rero ibyo bintu ntibidushikire kubera iki? Mbega twoba twarongowe n'ijambo ry'ubuhanuzi kugira ngo turonke uburongozi, kugira ngo tumenye ingene inzira y'Imana imeze muri ako kajagari, mu mayo madidani ibyo tubayemo muri kino gihe. Ariko nagomba kubivugana umunezero hamwe na Petero ngo dufise dufise tutakekeranya ijambo ry'ubuvugishwa iryo mutega amatwi nk'itara ryakira hacurumwiza. Pawulo muri Galatiya igice cya mbere 11 aravuga ati, ndabamenyesha bene data ubutumwa navuze ubwo natangaje mu buryo bwiza, mu buryo bw'ukuri, si ubw'umuntu, kuko sinabuhawe, sinabwigishijwe n'umuntu, ariko nabuhawe ndabuhishuriwe na Yesu Kristo. Ubutumwa bwatangajwe nanje bwo kwizegwa. Mbega byari iki? Kwari kwigishwa n'Imana. Igihe cyose yigishijwe n'Imana, amaze kuronka uguhura na Yesu Kristo umwami wenyine ubwiwe, yaciye ashigwa mu gikorwa, kuko yarabaje ati, mwami urinde? Umwami amuha inyishu, aramubwira ati, ndi Yesu uri kurahama. C'est vrai. Uko niko yaciye aba igikoresho icyatoranijwe. Ubu rero habwiwe ishengero ngo ribone ijambo ryasezeraniwe iki gihe cyacu kubwo guhishurirwa, bifatanije iryo jambo ishengero ririserangure rimwe ku rindi kubwo guhishurirwa, gushikaho ishusho yuzuye igaragara ku buntu bw'Imana. Ndizera yuko umwami agomba gukora ibyo, kuko ukwizera kuza kuvuye ku butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buva mu ijambo ry'Imana. Mbega ni igihe kingahe kingana gute twumvise ubutumwa bwiza, cyangwa twavuze ubutumwa bwiza nk'uko byari biri mu gihe cyo kwa Nowa, niko bizaba bimeze mu gihe cyo kuza k'Umwana w'umuntu. Mbega twarose guhishurirwa ngaho? Oya, ntituraronka uguhishurirwa. Ukwi na bukwi rero umuntu w'Imana araseruka, umwami aduhe ugufoboreka dutahure ibyari byabaye mu gihe cyo kwa Nowa. Cyo kimwe haranditswe ngo nk'uko byari bimeze mu gihe cy'i Sodomu. Abavugabutumwa benshi nibyo barihaye ibyo mu gihe cy'abantu batizera, ngo baranywa, barajya, bararongora. Ibyo n'ubu no munsi barabikora, ariko ntibyari ibyo. Mbega habaye iki imbere y'uko Sodoma n'i Gomora hasha? Umwami yihishuriye Aburahamu mu Itanguriro 18 ku murongo wa 17. Umwami yaravuze ati, ni gute noshobora
kureka garder caché à Abraham. nkanyegeza Aburahamu ibyo nifuza gukora. Aburahamu n'umuhanuzi, La parole de kandi ijambo ry'umwami riza iminsi yose ku muhanuzi, Dieu, le Seigneur, kandi Imana umwami nta na kimwe akora atagihishuriye amabanga yiwe abakozi biwe abavugishwa nawe. Niko kandi byanditswe muri Amosi 3:7, kiretse gusa mumaze kubikura. Nubwo biri uko, biguma byanditswe aho byanditswe byari byanditswe kera, il n'y a aucun homme ariko nta muntu n'umwe passer à côté de yoshobora guca iruhande y'iki kintu cy'Imana kizima akavuga ati turi hano no munsi ngo turaza kubikora. Oya, uko biri uko kose twibuke bagire ibyo. Hari ibihumbi n'ibihumbi by'abantu, umuvugabutumwa wese, idini ryose, bose baragerageje et le font encore jusqu'aujourd'hui. kandi n'uno munsi bariko barabikora. Oya, Dieu envoie Imana iratuma abakozi bayo, abahanuzi. Kubera iki? Kubera iki Pawulo yandikiye Abayefeso akavuga ati ishengero sur ryubakiwe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, aho Yesu Kristo ubwiwe ari buye rigumye imfuruka. dans le royaume de Dieu. Ubwami bw'Imana, Chacun umwe wese ntafise uburenganzira bwo kubaka ubwami bwiwe. Ubwami bw'Imana ku mpera restera royaume de Dieu. buzoguma ari ubwami bw'Imana, kandi muri ubwo bwami Il n'y a qu'un seul roi. hariyo umwami umwe, Il est le roi. kandi niwe mwami Ce royaume. muri ubwo bwami. Et ça, c'est Jésus-Christ. Uwo ni Yesu Kristo umwami wacu. Et ce qu'il fait, Ibyo akora c'est bien fait. abikora Ce neza. qui est important seulement, c'est Igihambaye que ni uko dushobora nous soumettre kwiyegurira natwe tukemera gushigwa n'uko kugomba kw'Imana kubwo ibyo ariko arakora. Samedi soir, nous avons lu cette Ku wa gatandatu w'umugoroba twarasomye ijambo ryiza ko ishengero a été inclus dans le mandat divin. ryashizwe mu mugabane w'igikorwa cy'Imana. Umwami Yesu yavuga ngo nk'uko data yantumye uko niko nanjye mbatumye, kandi ubumva abanyumviye. Qui étaient ces hommes? Abo bantu bari bande? Quelqu'un Umwe qui était assis, des gens qui étaient assis au pied de umwe Gamaliel. yari yicaye ku birenge bya Gamaliyeli. Oya, Des gens qui ont été abantu envoyés bahamagawe, batumwe, avec un message. bahawe ubutumwa. Et il est écrit, Haranditswe comment quelqu'un peut prêcher igute umuntu yavuga ubutumwa atatumwe, atarungitswe. Ubutumwa bwiza buva mu ijambo ry'Imana, mais la foi ariko ukwizera subsistera devant Dieu kuzohagarara imbere ne y'Imana vient pas d'une interprétation humaine. ntikuva mu nsobanuro z'umuntu canke mu nsobanuro Cette z'ivyanditswe. foi doit être Uko la foi kwizera ni ukwizera kwa Bibiliya. Ukwizera kwa Bibiliya venir gushobora gusa kuva mu butumwa bwiza buhuye na Bibiliya. pour cela. Ku Dieu a bw'ibyo justement Imana envoyé mu son by'ukuri serviteur. yarungitse umukozi wayo, umuhanuzi. J'aurais pas honte de le dire Singiri de ma vie. sinzogira isoni zo kubivuga gushika ku munsi wa nyuma w'ubuzima bwanje. Neza neza nk'uko umwami yari yaratumye Yohana, yatumye umuntu nka Pawulo n'abakozi bayo n'abahanuzi bayo, Il a envoyé Frère Branham yaratumye mwene data Branham avec un nouveau message. itamuhaye ubutumwa bushasha, ariko imuhaye ijambo ry'Imana De la Genèse guhera mu itanguriro gushika mu byahishwe Yohana 22 kugira ngo agarukane imitima y'abana b'Imana ukundi gusha à ce que Dieu avait dit. ku vy'Imana yavuze. Et là, nous sommes de nouveau Aho rero ukundi gusha que revenu à ce que nous tugomba avons kugaruka fait. ku byo twabonye ku muhingamo muri kino gitondo mu Le mbabare. Seigneur appelle à sortir. Umwami arahamagara abasohoka bihuye n'Abikorinto ba mbere 6. Abasohoka rero nibo batega ugutwi ico muhemu abwira ishengero. Tous les autres Abandi bose ne l'écouteront pas. ntibazovyumviriza. Nous lisons dans l'Apocalypse
mu byahisho Yohana turasoma ibyasho Yohana 2:3 écrit aux églises, byandikiwe ishengero ukundi gusha ngo ufise ugutwi niyumve ico mwemu abwira et amashengero. en ce qui concerne cela aussi, nous Ku avons bijanye n'ivyo tumaze kubivugaho. chaque évangéliste Umuvugabutumwa wese uno munsi arashobora kuvuga ngo mwemu yambariye, chacun va dans kandi sa propre umwe wese agaca afata intumbero yiwe. Mwemu afata ijambo, mwemu w'Imana ntazigera arengana ibyanditswe mu ijambo, il va pas non plus kandi ntazosuzugura ngo ace iruhande. Mwemu w'Imana à inspirer la parole de Dieu, wahumetse ijambo à la ry'Imana vivifier azoriha ubuzima. par la Amen. prédication. Kubw'ubutumwa bwiza turabyumva, kandi kubwa mwemu Nous est vivifié. ivyo tubihabwa nk'ubuzima umwe wese. Aho rero Une écoute avec ses oreilles, ntaba ari ukumva n'amatwi mais une écoute avec le y'umuntu, cœur, oya n'amatwi y'umutima. Aho rero ijambo qui est écrit dans Matthieu 13, ryanditswe muri Matayo 13 nous va dans le cœur, que le Seigneur rica autrefois ritumanuka mu a adressé mutima. à ses disciples. Umwami kera yabwiye abigishwa, uno munsi ni twebwe abwira ivyo. Muri Matayo 13 ku murongo wa 10 Les haranditswe, disciples s'approchèrent et abigishwa baramwegera baramubaza pourquoi bati, mbega as-tu ikigutera kubigishiriza mu migani ni iki? parce qu'il Arabishura a été ati, donné mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bwo mu ijuru, et que cela ariko ne bo leur a pas été donné. ntibabihawe. Nous ne pouvons rien faire contre cela. Ntacyo twokora Nous n'avons aucune influence ngo dutiture bino, à ce que Dieu fait. twebwe ntidutuma iby'Imana ikora. C'est que nous avons, Ariko amahirwe yonyine dufise ni uko nous puissions prendre dushobora gufata ingingo nziza imbere y'Imana, et enterrer notre propre sagesse. tugahamba ubwenge bwacu. Une fois à Pawulo dire, igihe kimwe yashoboye kuvuga mais ces choses qui étaient pour moi des ati, gains, ibintu je les byari bimbereye inyungu ndabiraba nk'ubuhombe ku bwa Kristo. et même je regarde toutes choses Karaba ibintu perdre byose de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, nk'umucafu kubwo kumenya lesquels j'ai umwami wanje, uwo kubw'uwo nahevye byose nkabiraba ici. Il y a deux groupes qui nous sont décrits. nk'ibyondo kugira ngo nironkere Kristo. Hano abigishwa baje ku mwami wabo baramubwira bati, Est-ce que tu kubera iki ubabwiriza, parles en parabole? kubera ko ubabwira mu migani, Pourquoi tu leur parles en parabole à la foule? kubera ko bigishiriza mu migani aba bantu On benshi. leur donne la réponse. Hanyuma umwami abaha inyishu, Parce que arabishura ati, mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bwo mu ijuru. nous ne pouvons pas demander, Ntitugomba kubaza ariko Imana, est-ce que kubera iki tu as fait ceci à wakoze iki ukagikorera ntugikorere uwundi? Umwami by'ukuri muri rusange yabwiye abantu bose, la chance? bose bari bafise amahirwe yo kwemera cyangwa guhakana. Murazi En quoi est la différence? itandukaniro aho riri. Bamwe Ils sont restés pieux et religieux. bagumye abanyedini nk'uko bari bari, Ils avaient assez appris, ibyo bari ils n'ont barize pas voulu le perdre ntibagombye kubitakaza et l'abandonner. ngo babihebe. Ils se sont frappés. Abandi nabo bikubise ku gikiriza baravuga bati, yo, Jamais un homme nta parlé gihe na comme kimwe twari bwumva umugabo avuga nk'uyu ariko aravuga. Et c'était Maze aho byari une prédication avec autorité. ubutumwa burimwo itegeko ry'Imana. Niko bikimeze n'uno munsi muri kino kigabane nyine, Matayo 13 ku murongo wa 15, Car le cœur, ngo kuko umutima w'ubu bwoko ucuramye. C'est ils vrai. ont endurci leurs oreilles, Amatwi yabo fermé leurs yeux, akaba ari ibihurugutwi, amaso yabo bakayahumiza, ngo ntibarabishe amaso, ntibumvishe amatwi, ntibatahurishe imitima, ngo bahindukire bakize. Prema
Ça c'était ce groupe. uwo ari wo mugwi Ils ont écouté le Seigneur. barumvirije umwami Ils ont tout vu. Tout babonye ibintu byose babonye ibyariko biraba kiriya gihe nubwo biri uko bigumiye nk'uko bari ntibigeze bahinduka ijambo ntiryigeze rikora ku mitima yabo ntibigeze riba wishyurirwa kw'Imana kuri bo umuntu ku ruhande rwiwe uwundi mugwi hano ku murongo wa 16 haranditswe ariko amaso yanyu arahiriwe mu kidagi arahezagiwe kuko abona n'amatwi yanyu kuko yumva ndababwira ukuri yuko abavugishwa n'Imana benshi n'abagororotsi benshi bahahamiye kubona ibyo mubona ntibabibona no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Nimba uno munsi novuga yuko umuntu nka Mahomet yagize igikorane mu 332 akavuga ngo ni Maraki aje kugarura imitima y'abana ayigaruye kuri base. Nico gituma yatanguye ikoraniro rinini cyane yibwira ngo niwe muntu w'Imana yatoranyijwe n'Imana. Jeni nisomeye ibyo nyene muri Korowani sinashoboye kwemera iby'amaso yanjye ariko arasoma, ariko i Lagos muri Nigeria niho nabisomye ubwanje. Habaye abantu benshi baserutse bibwira ngo jewe ndi ujya mugabo wo muri Maraki, gushika n'uwitwa John Derek, gushika mbere n'uwundi ku mpera y'ikinjana caheze. Mbega byari bimeze gute? Bari abantu n'uwitwa Alexander David yibwiye nawe ngo n'umuhanuzi wa nyuma bihuye na Maraki. Ariko uno munsi umwe wese arashobora kuvuga ati mwebwe hariya nawe yambranamo wanyu hariya mwebwe meze nk'aba bantu bakurikira abantu bigira ngo hari ico bari. Oya, ni muri no misi niho isaha y'Imana yashitse. Iyo saha y'Imana haheze imyaka 1400 ntiyari bwabeho, canke imyaka 200, imyaka 300, imyaka 100. Isaha y'Imana igeze uno munsi, si mu kijana caheze. Nico gituma Imana yatanze ubuntu bwayo kugira ngo ukugarukanwa mw'ijambo ry'Imana bishoboke. Murazi itandukaniro ririho nk'uko isi n'ijuru bitandukanye. Abo bantu bose bari bafise abigishwa babo, abo biboheye ko bakabohera ku byo basobanura. Ariko mwene data Branham yavuga ati nimuserangure ibintu byose mbabwira mukoresha ijambo ry'Imana murabe ko ari byo, kuko jewe ndi umuntu ijambo ry'Imana riguma ari ukuri kw'ibihe bidashira. Ntiyigeze yibohera ko abantu ngo bamukurikire, ariko yabarongoreye kuri Kristo mu kuvuga ubutumwa bwiza bw'ukuri. Ariko turashobora guhindura ibintu, turashobora guhindura ibyo bintu byose. N'igihe Kristo yaza ubwa mbere benshi baraserutse bavuze ngo ni jewe. Wanyuma yari Yuda yari afise abantu 400 inyuma yiwe. Yavuga ngo naje ndikindi kintu. Bakundwa, ni iki mwene data Branham yavuze? Ati nta kintu na kimwe nshobora gukora nk'uko mwese muri mwicaye ngaho kiretse Imana imfashije. Nta kintu na kimwe nokora. Mbega ibyo birahuye n'ibyanditswe? Umwami yavuze ati mutamfise naco mwo kwishoboza. Ni nk'uko
abantu baraba ifilime yaravuga ati ndarindiriye icyo ndindiriye mu kanya amaze kurindira bigaca bibona ingene ububasha bw'Imana bwamufashe bukwi na bukwi ibintu bigaragara biboneka maze ugusohoza intaha y'Imana ikagaragara bakundwa hamwe n'imfashanyo y'Imana nubwo twoga tugenda tunyuranye n'umukuba Imana izoduha ubushobozi gushika ku mpera jewe sifise umwitwarariko ku bintu bibi batuvugako nimba ibyo bintu bitwegereza kandi umwe n'uwundi ibintu bizaba bimeze neza ibyo baturega bikomeye bireka bidushikeko kugira ngo twese hamwe dushobore kunywana dushobore kugirana urukundo Imana ishobore kugaragara hanyuma ibyo bintu byose twarabikoze ubuntu bw'Imana ni igihe duserangura ibyanditswe niho tubona yuko ibintu byose bimeze neza rero ntitwabikoze turaba dusuzugura abandi oya ibyo bahero byose ni iby'umwami Pawulo arandikira ab'Ikorinto akavuga ati ntimwishime kubw'abandi kuko Pawulo ni iki Apolo ni iki mbega twese turi iki umwe yarabivye uwundi ntiyaranduye ariko yaravomereye uno munsi hariho benshi bagomba kuronka ijambo mu kiringo cyo kuvomera baca barandura mu kiringo cyo kunezerwa kubw'imbuto imaze kubibwa itavanze baca biruka inyuma y'abantu bakagomba kuvugana nabo nk'uko bafite ikintu cyo kubabwira ndashobora kubahuka nkibwira umuntu afise ukuribwaribwa mu birenge uwo ururimi ruribwaribwa ngo yaje kwigisha uwundi nawe ubwiwe ntarigishwa n'Imana ntaratahura ibyo ari byo si umwe azokwigisha uwundi ariko bose bazoba abigishijwe n'Imana si twebwe tidufata umuntu ngo tumucakire canke dufate aho abantu baba tuba telefone tubahamagare oya turareka Imana ikabakorako ikaba iriyo ibibwira tukavuga tuti mwami jewe ndaje ntaco nshobora kuba novuga uko niko hamwe n'ubwenge bwanje atabwo mfise n'ubu ubwenge bwanje mwami ibyo nkeneye byose ubimbere ikintu cyo gusuzuma ubukozi si ibyo uzi si ibyo jewe nzi ariko ni intahe yose mu byanditswe byera ngico igipimo cyo gusuzuma ubukozi atakugwana atamakosa byose bikaba biruranye aho rero n'umutima w'ukuri turashobora kuvuga tuti Imana yironke igikoresho giciye bugufi gito umuntu atazanye ubwenge bwiwe no kumenya kwiwe ariko yarose ubwenge bw'Imana aratumwa nka Yohana kera yarafise nk'uko yaratumwe uwo nawe yaratumwe muri kino gihe kubw'ibyo n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose dufise amashimwe abantu bose bigishijwe n'Imana bazomwakira bamwemere bashimire umwami Imana kuri ibyo kandi ku bw'ubuntu bw'Imana bazorongorwa mu kuri kose ku bwa mpwemu yera twebwe ikintu tudashaka ni uko ku mpera kino gikorane
de reconnaissance, amashimwe atwuzure mu mitima. Imana iduhe umutima wizeye, wumvira kandi wizera, kugira ngo ibyo twakiriye pas comme ça les prendre à la légère. ntitubifate minenegwe, ariko Comme de la main nk'uko twabyakiriye mu kiganza cy'umwami Imana. Ndizera ko tubikora twese, si ukubera par des hommes abantu batwemeje, oya, ni uko Imana ubwayo mu ijambo ryayo dans sa volonté no mu kugomba kwayo inséré yadushize mu mugambi. Niyashimwe, yashyirwe hejuru izina ry'umwami. Amen. devons-nous Turahaguruka pour encore ensemble remercier. kugira ngo twese hamwe dusubire gushimira umwami. Nous te remercions de la plénitude de notre cœur. Data wo mu ijuru, turagushimiye mu mwuzuzo umutima wacu wose kubw'ijambo ryawe ry'inkomezi, iryo tumaze kumva, iryo dushobora kumva. Ijambo ryawe ni mwemu Vie, Seigneur, kandi n'ubuzima mwami. heureux Turanezerewe de cette manière, ko kubwo buryo nyene, comme pour exhorter, pour corriger, nko kugira ngo dukosogwe, pour montrer ce qui est duhanurwe, twerekane ibintu bihambaye. Nta kintu twakora atari ugushyira hejuru izina ryawe, tuguhimbaze, tukuzanire ugusengwa. notre Dieu. Mana yacu, uratuzi. Qui sommes-nous, Seigneur, Mbega turi ikiga mwami, comme tous les hommes? turi abantu gusa bibagira b'intege nke. Mais Seigneur, Mwami, tu nous as fait grâce. watugiriye ubuntu, Heure après heure, isaha ku yindi, tu nous conduis, tu uraturongora, nous donnes ta vérité. uratumbereza mu kuri kwawe. O mwami, Parfois, nous ne pouvons même pas le faire. rimwe na rimwe ntitwoshobora no kubifata. Mbega ni kubera ko ari twe twahawe bino bintu byiza, si ukubera twari beza gusumba abandi. Oyayi, ni urukundo, C'est ta grâce, ni ubuntu bwawe, c'est ta miséricorde. ni imbabazi zawe hamwe natwe mwami. Nicyo gituma tugushima, tugushyira hejuru muri ano masaha. Turagushimiye twese hamwe Pour cette réunion, ku bwa kino gikorane, ku bw'ino saha yo kubakwa, yo gukosogwa, et de consolation yo guhanurwa, que tu nous as accordé par la grâce. yo guhumurizwa ibyo waduhaye ku bw'ubuntu bwawe. Mana, turagusabye ube kumwe natwe, bandanye kubana natwe Avec tous ceux qui sont venus hamwe n'abaje bose, pour la communion ici, kugira ngo tugirane ubumwe hamwe nawe, natwe twese hamwe turagusenga, et louons ton merveilleux nom. dushima izina ryawe ryera ry'igiciro. Enseigne-nous Utwigishe à comprendre que nous sommes arrivés à la fin. dushoboye kumenya ko tugeze ku mpera. Des gens qui écoutent ta parole, Ntitube abantu bumva ijambo ryawe gusa, ariko turishyire mu bikorwa nk'uko wabitegetse dans ta sainte et précieuse mu parole. byanditswe byawe byera by'igiciro. Ntiwakira amashimwe Mon cœur, y'umutima wanjye, y'imitima yacu twese. Amen. Ndagushimiye ku bw'ibyo, dans le saint nom de mu Jésus. izina ryera rya Yesu. Alléluia. Haleluya. Amen. 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 Nous nous asseyons. Turicara. Loué et exalté soit notre Dieu. Hashimwe Imana Toutes yacu ces paroles précieuses. kubw'ayo majambo yose y'igiciro. Ndizera yuko twese Nous sommes réjouis et nous sommes bénis. twanezerewe, twahimbawe, twahezagiwe n'ayo majambo n'iyo Nous nyigisho, avons reçu par la grâce. ibyo twakiriye ku buntu bw'Imana. Nous n'avons pas mérité. Ntitwari Mais tubibereye, Dieu ariko Imana nous a accueillis dans sa grâce et yatwakiriye mu buntu bwayo, iratuvugisha. ça n'a pas d'importance ce que les gens pensent. Ntacyo bitwaye ibyo abantu bokwibaza, C'est juste de manière différente que ce que Dieu pense. ariko bitandukanye n'iby'Imana Nous ne pouvons pas toutes les écritures et nous sommes heureux. twe turahiriwe, turanezerewe Nous pouvons prêter ko dushobora gusa gutega ugutwi à sa voix ijwi ryiwe, et nous détourner de ce que les hommes disent. tugaca iruhande y'ibyo abantu bavuga n'ibyo biyumvira, maze tugashobora kumatana n'umwami wacu, tukajana nawe intambwe ku yindi, gushikaho tuzova mu kwizera tukaja mu kubona.
C'est que nous passons la foi à la vie. Bienvenue mes frères et sœurs, nous sommes heureux. bakundwa bene data na bashiki bacu turanezerewe kuko imana ikitugirira ubwo buntu tukaba kandi twese hamwe tuza guterana Même si ce n'est pas souvent, nubwo atari kenshi iyo tuje alors rero quelque chose de merveilleux kiba ari ikintu cyiza cyane et quelque chose de glorieux. ikintu cyiza cyane Que Dieu, rero nk'uko imana ishobore kubana namwe mwese ma prière profonde. niryo sengesho ryanje kibwina niyo cyo cyifuzo cyane twebwe hano hantu iminsi yose turabasengera amen mwebwe mudashobora kuba muri hano iminsi yose C'est que vous puissiez aussi prier pour nous. icyo dusaba ni uko namwe mudusengera Que nous puissions ici prier kugira ngo dusengeranire devant la face de notre Dieu mu nyonga h'imana yacu et lui demander sa force. tumusabe adufashe aduhe inkomezi Venir à la fin, turagomba kuza ku mpera qui avait encore mwebwe un long trajet de retour, mufise urugendo rurerure rwo gusubira inyuma pourriez repartir alors qu'il fait encore jour. muragomba gusubira inyuma reka turirimbe indirimbo imwe turirimbe indirimbo 263 253. Certitude divine, Jésus ngo vient mfise ubushizi bw'amanga yesu n'uwanje de rayons célestes. anyuzuza imico yo mw'ijuru Assurance divine, Jésus est mien. mfise ubushizi bw'amanga ko yesu ari uwanje Cœur se remplit d'un rayon céleste. umutima wanje wuzuye imishwarara yo mw'ijuru navutse ubwa kabiri amen Libéré, narabohowe ku cyaha enfant de notre Dieu. ndi umwana w'imana yacu Ça, je veux le chanter ibyo ndagomba kubiririmba pour l'amour de Jésus. kubw'urukundo Pour l'honneur. rwawe kubw'ibyohero bya yesu Ma gloire, niwe bwiza bwanje we lui seul. wenyene Ma vie, ubuzima mon rayon de bwanje soleil. oh Pour toi, mon tout. imico y'izuba oh uri byose wewe wenyene À tes pieds, ku birenge byawe c'est déjà la gloire sur terre. ni ubwiza bumaze kuza hano ku isi Je vois le ciel mbona ouvert. ijuru imaze kuguruka imbere yaje oh uruzi rw'urukundo uruzi rw'ubuntu se répand dans mon cœur. bisesetse mu mutima wanje bivuye mu ijuru ibyo ni byo ngomba kuririmba Pour la gloire de Jésus. ubw'ubwiza bw'umwami yesu Il est ma gloire. niwe bwiza bwanje we wenyene Amour et vie, rayon de soleil. Oh, toi, niwe rukundo niwe buzima niwe mishwarara y'izuba wewe wenyene en attendant et veillant, mu kurindira nteramye dans le ciel, ndaba mu ijuru jusqu'à que mon âme gushikaho ubugingo bwanje soit complètement cachée en toi. buzohishwa bwose muri wewe Je sois rempli de la nature nkuzuzwa du ciel. kamere yo mu Alors je ijuru serai aho transformé rero nzoba nahindutse complètement à ton image. nahindutse rwose nsa nawe Sing. Ça, je veux le chanter. ibyo pour la ngomba gloire kuririmba de ku Jésus. bw'icubahiro c'umwami bwiza bw'umwami yesu Ma gloire, niwe bwiza lui bwanje seul. we wenyene Paix et vie. niwe Le soleil. mahoro n'ubuzima niwe mishwarara y'izuba wewe uri byose kuri jewe wewe wenyene Nous voulons encore ensemble nous lever pour la prière. twese hamwe dusubiye guhaguruka Dieu dusenge Tout-Puissant, data mana y'ububasha bwose puisse rester N'izigi. demeuré pour nous tout en tout. ube byose Tel que nous l'avons chanté. nk'uko tubiririmbye kuri twebwe umuco ubuzima imishwarara y'izuba yego byose mwami ndagushimiye Mes sœurs, ku bwa bene data n'abashiki bacu pour tous ceux qui sont venus, ku baje bose mwami je te demande, en ndagusabye même temps, sois avec eux, ube kumwe nabo alors qu'ils retournent dans la mu maison, gihe basubira inyuma uhezagire et accompagne-les, ubahezagire pendant pas,
intambwe ku yindi, Bénis aussi leur uhezagire ingo zabo n'imiryango yabo, uhezagire abatashoboye kuza bose, oh Mana, Sois avec tous ube kumwe na bose, et que ta gloire ubwiza bwawe soit accordée à tous. ube kumwe na Nous bose. te remercions encore une fois ensemble Turagushimiye kandi twese ta hamwe sainte et précieuse ko parole. ijambo ryawe ryera ry'igiciro, Car ta parole, kuko ijambo ryawe si ta parole n'est pas une lampe sur notre iyo tête, ritaba ari itara ry'ibirenge byacu ntitwoba tugihagaze hano no munsi, ariko kuko ijambo ryawe ryaturongoye, parce que par ta parole, kuko ijambo ryawe ça montre toujours le chemin. ryama ritwereka Alors nous sommes inzira. heureux et reconnaissants. Turahiriwe kandi Nous serons auprès de toi. turahezagiwe, Adoration. vuba vuba tuzaba turi kumwe nawe, ugusengwa n'ibyubahiro bizanirwa izina ryawe ryera. Haleluya, Amen. amen, amen. Alléluia. Sois glorifié, Alléluia, amen, Alléluia, sois glorifié, Dieu nous a bénis. béni.